Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana hafitiye impuhwe zidasanzwe abanywanyi ba CNL. Biri mu itangazo ngira ngo ushikirize ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV. Narakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye ariko nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru y'umubabaro ivuga ko mu ntara ya Cibitoke hari umugabo w'imyaka ishika 50 yatowe yaciwe umutwe i Buganda. Ikiziga c'umugabo w'imyaka iri hagati ya 50 na 60 caratuwe n'abarimyi kw'ibarabara rya kane rya zone Gasenyi muri komine Buganda. Ni mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ku kilometero hafi kimwe uvuye ku ruzi Rusizi. Uruzi rugabura Burundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Umustaneri wa komine Buganda haremeza ayo makuru hakavuga ko inyamiramabi ziri ku kivi kugira ngo hamenyekane uko uwo mugabo yishwe. Ico kiziga cabonywe ubwa mbere n'abarimyi hafi isaha 11 z'umuhingamo ku rya kane ni ku birometero bishika 50 uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Kubwo abanyagihugu ico kiziga n'ic'umuntu waho muri ako gace. Ni Serugo asize abana 5 yari yazinduye ava muhira haja kuraba umurima wiwe wa pasiteke uri ku kilometero kidashika kimwe uvuye ku ruzi hafi y'urubibe. Umuryango wiwe wararindiriye ko agaruka urabura, uko akaba ariko vyashikirijwe n'ababanyi b'umuhisi. Ku mugoroba niho abarimyi batabaza uwo muryango inyuma yo kubona ikiziga c'umuntu w'umugabo hafi y'uruzi Rusizi. Kubw'isoko ryegereye igipolisi i Buganda, uwo muntu yoba yishwe n'abadandaza ba magendo bari bakuye ibidandazwa vya magendo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Boba bagombye kuzimanganya amakanda yose inyuma yo kubonwa, uko akaba ariko iryo soko ryacu ryemeza. Umuryango w'umuhisi gusaba amatohoza yimbitse kugira ngo abamwishe bamenyekane, hanamenyekane imvo zatumye hacibwa umutwe. Umustaneri wa komine Buganda Pampire Hakizimana haremeza ayo makuru hagatomora ko igipolisi c'inyamiramabi cuguruye amatohoza kandi ko babiri mu bikekwa bamaze guhagarikwa. Ico kiziga kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Cibitoke mu kurindira ko afubwa. Nayo mbandanije na rya tangazo nari nkugejeje ko mu ntango zano makuru nuko buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana afitiye impuhwe zidasanzwe abanywanyi ba CNL. Buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana yarabujije inama z'umugambwe CNL zari zitegekanijwe uno munsi nejo mu makomine ya Busoni na Kirundo. Buramatari havuga ko yisunze amakuru avuga ko hari bamwe mu banywanyi ba CNL bandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu bavuga ko batemera ivyavuye mu makoraniro aheruka y'umugambwe. Albert Hatungimana akaba avuga ko afashe izo ngingo kugira akingira abanyagihugu bohava bagwa mu mporero y'uko kutumvikana mu mugambwe. Mu ntara ya Kirundo mu kiringo c'imyaka 2 harabaye ugushamirana kudasanzwe hagati y'abanywanyi ba CNDD FDD bari bayoboka Colonel Anastase Manirambona n'abandi bayoboka Jean Baptiste Nzigamasabo batazira gihahe. Izo mande zibiri zaranagwanye haraba baja mu bitaro, ariko nta munsi n'umwe buramatari Albert Hatungimana yigeze abuza inama ya CNDD FDD. Impuhwe afitiye aba CNL ntizigira uko zingana, niyo mpamvu hako aba CNL bamererwa nabi yashimye kubuza inama zabo, yikundira aba CNL kurusha aba CNDD FDD biwe. Ewe Burundi, amatwa dusumira akaba avuga ko bamwe mu bategetsi bahiga ko CNL itegerezwa kuba yasambuwe mu mezi make cane. Reverien Ndikuriyo hariko akora amahuriro ameze nk'imyamamazo mu mazone yose y'igihugu, abandi bo nibemerewe gutunganya amanama. Iyo niyo demokarasi dukesha CNDD FDD, demokarasi y'impuhwe z'umurengera ku bakeba ku buryo batarekuriwe gukora inama. Amatora yo mu mwaka w'2010 niyo yadutsemwo amajambo mashasha nka hongora injavyi. Ayo matora yakurikiwe n'isekeza safisha ryari ritumbereye kuburabuza no kwica indongozi za FNL ya Rwasa mu gihugu hagati. Muri iyo myaka Albert Hatungimana yoba yitaziriye umuhongora njavyi nizo zamuwe. Nayo mu bindi kandi iminembwe abaroberi b'abarundi boba bishe abanyagihugu babiri. Mw'ijoro ry'uwa gatatu abaroberi b'abarundi bo mu muharire ditabara bafadikanije n'abamayimayi biroze bishambuke barishe umugabo umwe n'umuyabaga umwe kubw'amasoko yaho nyene. Abishwe nabo mu muryango w'abanyamurenge. Umuvugizi wa mayimayi biroze bishambuke arahakana ivyo bagirizwa. Ubwo bwicanyi bwabereye ingandura muri zone Minembwe muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Santos Mufashi cegera c'urongoye amashirahamwe
yigenga Iminembwe yagiriza abaroberi b'abarundi ba Red Tabara kuba aribo bishe abo bantu babiri bagakomeretsa abandi batatu biba n'inka zishika ijana. Gadi Mukiza arongoye komine Minembwe aremeza ko ubwiwe ko mu bishwe harimwo n'uwurongoye ishengero muri ako karere. Kubw'amasoko kandi Red Tabara yarafashanije na Mai Mai Biroze Bishambuke mu kugira ico gitero. Umuvugizi wa Mai Mai arahakana ivyo yagirizwa. Kubwa Aimable Naburizi, umurwi Twirwaneho wateye ibirindiro vy'igisirikare ca Kongo bica umusirikare umwe w'umunyekongo imbere yuko abamayimayi Biroze Bishambuke batabara. Hari abapfuye n'abakomeretse benshi. Uko akaba ariko bitomorwa na Naburizi yemeza ko uwo mupasitori yishwe yari afise inkoho. Yongera ko umuntu agira kabiri yishwe yari uwo mu muryango w'Abanyamurenge, benshi mu bawugize bakaba ari imiyabaga. Iyo zone yabereyemwo ubwo bwicanyi iri mu bice vyarungitswemwo abasirikare b'abarundi n'abanyekongo mu ntumbero yo gutuza imirwi yitwaza ibirwanisho yo mu gihugu na mvamakungu. Ubiheruka umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yamenyesheje ko urwo runani rwomoye imirwi myinshi y'abaroberi, iyindi ishira ibirwanisho hasi. Ico gitero kibaye inyuma y'agahengwe muri ako karere. Amashirahamwe yigenga Iminembwe yari yatangaje ko Uwimana uheze ko hari umwizero ko amahoro hagiye kugaruka. Umuryango w'Abanyamurenge ntuhengeshanya kwagiriza abagwanyi ba Red Tabara, umurwi ufatwa n'indongozi z'u Burundi nk'umurwi w'iterabwoba, kwica abasivile, kwiba ibitungwa vyabo no guturira ibisagara vyose bafadikanije n'abamayimayi. Ivyo abagirizwa badahengeshanya guhakana.